Imana ishimwe. Rero turashima Imana ko yasuye kudutera iteka ryo gukoranira hano kino gitondo. Haleluya. Kimwe mu binezera bizera ni kuba mu ngoro y'Imana. Imana ishimwe. Kuko tutaba tukiba mu ngoro y'Imana kubw'umugenzo. Kuko twakuze babidutwaramo. Ariko ubu tubibamo kuko twamenye ukuri. Haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi. Turagiye kuganira amajambo dusoma hano mu Itanguriro igice cya 22. Itanguriro igice cya 22, amajambo avuga kuri Yakobo. Turahera ku gice cya 10 gushika ku murongo wa 10 gushika kuri 22. Hano baravuga Yakobo. Yakobo yari umuhungu wa Isaka. Isaka wa ande? Wa Aburahamu. Haleluya. Rero uyu Yakobo yari hasajyande bya Esawu. Rero turabona hano icyo baza kuvuga kuri Yakobo. Nagihuje n'ijambo rivuga ngo kuva mu kononekara uja mu kunaguka. Kuva mu kononekara uja mu kunaguka. De la destruction à la restauration. Imana ishimwe. Iri jambo kononekara, iyo ikintu cyabaye détruit, ni ukuvuga ngo cyasenyutse, cyanye cyasambutse. Mu yandi majambo cononekaye. Rero turabona hano ingene umutima wa Yakobo wagiye usanugwa n'Imana. Bivanye n'ingene yari yaravutse, Imana yamuvuga ko ingene yagomba kukibamo, n'ingene yagomba kugenda revoiwa mu mugambi w'Imana. Rero vyasaba yuko umutima wiwe ubanza kuba restore, ubanza gusanugwa, kuko umutima yari afise yari umutima uri kure y'Imana. Nico gituma natwe bene data turakeneye umutima wasanuwe. Haleluya. Turakeneye umutima wamaze kunywana n'Imana. Hano mu Itanguriro igice cya 28 uhere ku murongo wa 10, duhere ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 12. Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani. Ashika ahantu araharara kuko izuba ryari rirenze. Yakiribuye mu mabuye yaho araryisegura, aryama aho hantu arasinzira. Arota abona ingazi canye icuririzo ishinze hasi, umutwe wayo ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bayidugako bayimanukako. 13. Kandi Uhoraho yari ahagaze hejuru yayo, aramubwira ati, nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzokiguha n'uruvyaro rwawe. Yesu ashimwe. Rero tubona hano Yakobo ari mu rugendo avuye kwa se. Ise aramurungitse kugira ngo agende mu miryango y'iwabo kwa Labani inarume, kugira ngo agende kuhigayo umugeni. Ariko naho Yakobo ahagurutse ngaho, mu mutima wiwe ntatekanye, hari bitagenda neza. Arumva se amuhezagira, amubwira ati, Imana izoguha umugisha, genda kwa inarume uzohasanga umugeni. Mugabo naho Yakobo abwirwa ivyo, muri we harimo igihushane kuko umutima we ntutekanye. Ivyiwe ingene vyatanguye bitariko birongorwa n'Imana. Nico gituma muri we hari uruhagarara. Kuko tubona aja inama na nyina. Mama we yari Rebeka,
tubona nyina Rebeka amubwira ingene yoja gutora umugisha kwa se Aburahamu mu gishingo ca Esawu. Ivyo rero naho Yakobo yabikora yabisunikirwamwo n'umuvyeyi wiwe. Ivyo rero bigateza ikibazo hagati ya Esawu na Yakobo. Nico gituma tubona naho Yakobo abwirwa umugisha, muri we umutima wiwe harimo ibindi. Ariko hano icamubayeko nuko ngari mu nzira ariko aragenda atumbereye i Harani, ashika ahantu araharara kuko izuba ryari rirenze, yakira ibuye mu mabuye yaho. Ntiyatoye ibuye iryo ari ryo ryose, ngo yakira ibuye mu mabuye yaho. Sinzi ico yisunze kugira ngo atore ibuye mu mabuye yaho, ariko ngo yarakeneye ibuye ryo kwiseguza. Nawe nungira yaravye irishoboka. Haleluya. Kuko ntiyari kwiseguza irisongoye, naho bitoroshe kwisegura ibuye, ngo yakira ibuye mu mabuye yaho. Ariko kandi iribuye hano mbona ari isiguro ikomeye, kuko ngigihe yararyamye asinziriye harabayeho connection. Haleluya. Ngabona icuririzo, abona ingazi, cyane ico curizo ariyo ngazi ngo yashika mu ijuru. Haleluya. Ntiyabona iyo ngazi ishika mu ijuru gusa, ariko kandi ngikindi cabonetse ngo yabonye iki? Ngo yarabonye Uhoraho ku murongo wa 13. Ngo kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yayo aramubarira ati. Ndabona Yakobo umutima wiwe utangura kugendererwa. Haleluya. Tubona Imana itangura kwiyereka Yakobo. Se yamubariye ivy'umugisha, kuko Aburahamu w'ivy'umugisha ntiyabikekeranya, ivy'Imana ntiyabikekeranya. Ariko tubona Yakobo we personnellement Imana itangura kumwiyereka. Haleluya. Imwiyereka mu rutare. Yari yiseguye urutare. Urutare ni Kristo Yesu. Ikibanza cari nobuye, kino gihe tukibonamo Kristo Yesu. Haleluya. Muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 50 n'umurongo wa 51 turabona Kristo Yesu navuga ati, yishura Natanaye. Yesu aramwishura ati, wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umusukoni, uzobona ibiruta ivyo. 51 arongera amubwira ati, nukuri ndababwire yuko muzobona ijuru rikingutse, kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku Mwana w'umuntu. Haleluya. Igihe Yakobo yari yiseguye ibuye, atangura kugenderwa n'Imana. Haleluya. Hano ndabona Yesu Kristo ari we curirizo. Haleluya. Niwe curirizo. Icuririzo ni Kristo. Icuririzo ni igikorwa c'umusaraba. Haleluya. Kuko Kristo ndabona hano abwira Natanayeli, ntutangare yuko ndakubonye gusa, muzobona ibiruta ivyo. Muratangura kumva muri mwebwe hari igikorwa kirushirije kuba nkubwiye ivyo. Hari kizanye aho hazobaho igikorwa ca Kristo mu mitima yanyu, aho muzohuzwa n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Ndabona Yakobo hano tubona igikorwa ca Kristo muri iribuye no muri kicuririzo, aho Yakobo atangura kubona Imana. Imana wenyene imubwira ati, zoguha umugisha. Haleluya. Rero iyo tuvuze kuva mu Kwononekara uja mu Kunagurwa, n'ahantu Imana igendera imitima y'abizera mu gikorwa ca Kristo Yesu. Haleluya. Kunagurwa ku bari barononekaye canke kubononekaye, nta bundi bufindo, nta bundi buhinga ndabibona mu gikorwa ca Kristo. Ngimana yashizeho Kristo ngabe umuhuza wo kuzuza vyose n'Imana.
turabona aha Yakobo atangura, habaho processus qui débute hagati y'umutima wiwe n'Imana, aho Imana itangura kugendera umutima wiwe, aho Imana itangura kumwibarira. Bene data, ntidushaka kunaguka igihe umutima wacu utagendewe n'Imana biciye mu gikorwa ca Kristo. Yakobo niyiseguye ibuye iryo ari ryo ryose, ngo yisegura ibuye rimwe mu mabuye yari aho hantu, araryisegura, aleluya, arota hagati yiwe n'Imana, Imana imuganiriza. Yesu ashimwe. Abantu barashobora kuba mu ishengero, bakamara igihe mu ishengero, bagakora n'ibikorwa by'Imana mu ishengero, mugabo imitima yabo itaraba restore, bacicaranye kononekara kw'imitima yabo, agakiza kabo kagishingiye ku migigwa nk'aho ari izotuma bemegwa, ingomezi zabo zigihagaze ku byo bakora nk'aho ari byo bizobashikana mu ijuru. Ibikorwa cyane ibikorwa bibwirijwe, baravuga yuko umuntu arashobora kuba type être christianisé, non pas chrétien. Que tu sois chrétien, ubu mu Kristo ntube christianisé. Être christianisé ni gihe bakubwira ibyo ukora kugira ucike umukristo. Mugabo être chrétien ni être, ni kuba umukristo umaze kunywana n'igikorwa cy'umusaraba, umaze kunywana no kubambwa no kuhambwa no kuzuka kwa Kristo Yesu. Ngaba abantu bavuye mu kononekara baja mu kunagurwa, imitima yabo yahuye n'igikorwa ca Kristo Yesu. Aleluya. Ibikorwa, kwitanga, ishaka si ryo ryotuma twemegwa, ahubwo ishaka ryavuye mu kwemegwa niryo rifise ikimazi. Ugira ishaka rivuye mu kwemegwa. Aleluya. Ugiye aha mu Bikolosayi igice ca mbere ku murongo wa 21, Abikolosayi igice ca mbere 21 à 22, aravuga ati, namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera. Yakobo abwirwa ivy'umugisha na se, mugabo umutima we waratandukanye n'Imana. Aha twese bivuga ngo twari twaratandukanijwe n'Imana kera, ngo mugahinduka abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi. Aleluya. Ubundi Yakobo ntiyara kuryama harega, ntiyararushe, kuko Yakobo ntiyari umukene. Yakobo ibintu yaravuye kwa se, kandi hari ibintu vyinshi. Yesu ashimwe. None umwana wa perezida yoruhira ku rugendo? Oya. Aha higa umwana w'umukuru w'igihugu turabimenya, kuko n'abapolisi baba bari ku miryango ngaha, turabisanya. Kubera hari umwana wa perezida. Yakobo rero, Aburahamu yari umuntu akomeye. Aburahamu arungika Yakobo kwa Labani, suko Yakobo yageze aha hantu arushe. Biritubwira ngo aha hantu Yakobo yaraye hari 600 kilometre, ku birometero 600 avuye iwabo, hari kure. Mugabo ntiyaryamitswe no kuruha, kuko niyumvira uko yari muri pick up nyaruka mu vya kinogi. Aleluya. Ariko yaryamitse no kuruha k'umutima. Ndiko ndagenda, ndi ku rugendo, mugabo simboni yumva niyonja. No kuvuga ngo yararushe mu mutima, yari yaratandukanijwe n'Imana mu mutima n'ivyo yakoze bibi. Nta kindi cyaturuhije, ntitwaruhijwe n'urugendo tukira abapagani, ntitwaruhijwe no kubura ivyo turya, ntitwaruhijwe no kubura ivyo twambara, ntitwaruhije n'imiryango tuvamwo, twaruhijwe n'ivyo twakoze bibi vyari mu mitima yacu. Aleluya.
ariko ndabona hariya mu Bikolosayi hariya turiko turasoma ijambo ry'Imana ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yayo n'ivyo mwakoze bibi vende ngo none yabuzurije nayo uwo ni Kristo Yesu mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo abashikane imbere y'Imana murabera mutagira agasembwa mutagira ico mwogawa. Haleluya. Ikibazo cyari mu mitima yacu ngo twari twarahindutse abansi n'Imana mu mitima yacu. Ikibazo cyari mu mitima yacu. Haleluya. Kandi umuti Yesu yawukoreye mu mitima yacu ngo yaratwujuje n'Imana. Tubona na Yakobo abaresore atangura kunagurwa, atangura kugenderwa n'Imana. Umutima utangura kugenderwa n'Imana biciye he? Biciye mu gikorwa ca Kristo Yesu, biciye mu curirizo, biciye mu rutare, biciye muri Kristo Yesu. Haleluya. Dukomere Imana amashi menshi. Turashima Yesu ko yatunaguye. Yesu yanaguye imitima yacu. Ikibazo kiri mu isi si ikibazo cy'amahera. Ikibazo kiri mu isi si ikibazo cy'aho abantu barara. Ikibazo kiri mu isi si ikibazo cy'indya. Ikibazo kiri mu isi ni ikibazo cy'imitima. Haleluya. Imitima yononekaye igatandukana n'Imana. Imitima yononekaye ikeneye iki? Ikeneye la restauration à travers l'œuvre de Jésus. Imitima yononekaye irakeneye cette connexion, irakeneye gusubira kunywanishwa n'Imana n'igikorwa Kristo Yesu yakoze. Aho niho abantu babaho bataherekeje abandi, niho abantu bumva ko atari mirizo ariko ari mitwe, niho abantu babaho baticuza icyatumye baremwa. Umutima urushe wicuza icyatumye uremwa. Umutima urushe wibaza icyawuzanye mu isi. Umutima urushe ni umutima ubihiwe cyane, ariko umutima wahujwe n'Imana ni umutima wuzuye amahoro, ni umutima wuzuye umunezero. Haleluya. Si umutima ugerageza guhumuririzwa mu mpuzu z'igiciro. Si umutima ukeneye guhumuririzwa mu maresitora akomeye. Si umutima ukeneye guhumuririzwa kujanwa kure, ariko ni umutima ukeneye Imana muri wo. Umutima w'igiciro ni umutima wanywanye n'Imana. Haleluya. Kuva mu Kwononekara tuja mu kunagurwa ndahabona igikorwa cy'umutima wahuye n'ico Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Tukiri mu kwa mbere umutima wawe unaguke. Haleluya. Umutima wawe nimba ucononekaye, rendez-vous avec Jésus-Christ. Haleluya. Ku gikorwa cy'umusaraba Yesu arakubohora, Yesu arakunagura. Haleluya. Ikigira kabiri turabona hano ku murongo wa 14 ngo kandi uruvyaro rwawe, turabona Imana itangura kwibwirira Yakobo ngo kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzosagarara mu burengero, mu buseruko, mu buraruko, mu bumanuko, kandi muri wewe niho uruvyaro rwawe, kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Ndabona Yakobo inyuma y'uko umutima we utanguye guhura n'Imana atangura kubwirwa iby'umugisha. Muri we no mu ruvyaro rwiwe niho imiryango yose izohererwa umugisha. Haleluya. Ubundi umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo wari waravuzwe. Ugiye mu Itanguriro igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere ushaka ku murongo w'indwi, tubona Imana yarahagurukije Aburahamu imubwira no majambo. Iramubwira ati nzoguhezagira, izina ryawe nzorigira rurangiranwa, ubwoko bwawe buzoba ubwoko bukomeye ngaha mu isi, nzoguhezagira n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe.
hari igihugu nategurira uruvyaro rwawe. Vyari vyaravuzwe. Mugabo naho vyari vyaravuzwe, Yakobo ubwiwe yarakeneye, haleluya, sa propre connexion imuhuza n'ibi. Yakobo yarakeneye kwihurira n'Imana kugira yo nyene imuhuze n'ivyo yavuze. Bisigura iki? Turakunze kubona abantu batubwira ivy'Imana babayemo kera bari mu vyaha, aho batudefiya ku vyo tubabwira. Umbwira ivy'Imana, nta bishasha unzaniye, nta bishasha ndakuzaniye, uri kuba mu vyaha. Uri kuvuga ivy'Imana, twe twakuriye mu rushengero. Nibavuga ko bakwiye no mu rushengero, twe twavukiye mu rushengero. Wowe wavukiye mu rushengero rwahe? Navutse nyijijwe, nkurira muri Sunday school. Okijijwe umeze ubatijwe umeze ubwanwa, jewe aseta nari mbatijwe mu mazi menshi. Tari kusengere aka kaboregwe naho ndakarimo nanje karandemereye. Ndagusengere kandi wirata ivya kera. Imana ishobora kuba yarabivuze, mugabo urakeneye cette connexion. Haleluya. Urakeneye kuba uri mu murongo wavyo. Niwirate ivya kera. Yakobo yari gushaka kugenda avuga ati, oh jewe je suis de la lignée d'Abraham, nduwo mu ruvyaro rwa Aburahamu. Ivyacu vyaravuzwe, pempo tukombaho vyaravuzwe. Yesu yatubabariye ivyaha vya kera, vy'ubu n'ivya kazoza. Naho nosambana mfise ubugingo. Uriko urabesha abantu. Vyaravuzwe, mugabo urakeneye kunywana n'Imana kugira ivyavuzwe bibe umugabane wawe. Aleluya. Birashika n'abana bakononekara kubera bazi ko imiryango yabo ifise amateka. Umwana akombwa ati, iga uzogira ico uvuyemo. Mzee yararondeye jindondera iki? Itabi, urumogi. Kubera iki? Mzee yanditse amateka. Yampfiriye neza. Uzopfa utabiriye kubera iki? Kuko umutima wawe warononekaye. Aleluya. Kandi vyama biboneka yuko abantu birati vyarondewe kenshi nibabamwo. Muzee hakira kugenda gusa ni cupa kurindi. Ega nta mahera adahera, ariko araribwa. Amahera agoye kurondera, ntagoye kuribwa. Amazu agoye kubaka, ntagoye kuribwa. Amatongo agoye kurondera, mugabo abana iyo baramutse bayarya amezi 6. Twe harige dukenera 200,000 ya ratio y'indwi zibiri. Mugasanga umu petit frère 200,000 akubwira ati nijoro rimwe azinduka akubwira ati mana yayandi. None ijoro rimwe wariyumba 200, atamwana ntamugore. Grand frère, nesa iwanje umbikiye yampe. Biransiga sindabitora ingene umuntu arahariye 200,000 atasumye. Na telefone akarara yigwatirije. Telefone igugwa miliyoni 2 ikarara kuri comptoir. Yakobo ntiyarakeneye kuba mu kajagari, yarakeneye kunywana n'Imana, akaba à la source, agahuzwa n'umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo. Haleluya. Biciye mu kuvugana n'Imana uburyo butomoye. Ikizoguhuza n'umugisha w'Imana nivyo Imana yakoze muri wewe, ningene uri kugendana n'Imana mu buryo butomoye. Ngira mugenza ati, ugendane n'Imana mu buryo butomoye, uzoce wirata ivy'Imana nimba uri kugendana nayo mu buryo butomoye.
kwononekara uja mu kunaguka, ubwa mbere tubona igikorwa cy'ukunaguka cy'umutima, ariko ikigira kabiri tubona kuba mu mugisha uhoraho atanga, kugira umugisha uva ku Mana. Yesu ashimwe. Ugiye hariya mu Itanguriro igice cya 32 ku murongo w'9 havuga gute ngo maze Yakobo aha tubona abona icuririzo, umutima we utangwa kuganira n'Imana, aja kwa Labani. Tubona agezeyo yarahangayitse, akunda Rakeli, bamuha imyaka 7 yo kugira yagukira umugeni yakunze. Iyo myaka 7 iheze baca bamuha mukuru wiwe Leya. Aravuga ati bimwankoreye n'ibiki? Bavuga ati hani wacu atangura kugenda mukuru. Mugabo Leya nawe ari dispo. Ari dispo atawe mwamuhaye. Akora iyindi myaka 7 kugira aronke Leya. Imana imuha umugisha. Haleluya. Sebukwe atanguye kumuraba nabi, Yakobo afata inzira yo gusubira inyuma. Mugabo afashe inzira yo gusubira inyuma, tubona sebukwe avuga ati akagahungu karaje kagiye gatwaye ibintu, nikagende mwe gasiga abakobwa banje hano, amatungo agenda uko yaje. Mugabo Labani akirika aravyiyumvira, Imana yamugena amubwira ati il faut faire attention. Ujyana umuhungu wa Aburahamu, ujyana umuhungu w'isezerano, bariko amateka y'ijuru. Haleluya. Kuba mu gakiza nukubaka amateka y'ijuru, ni kuba mu vy'Imana yavuze. Ndakunda ijambo riri hariya mu Banyefeso rivuga ngo twari mw'isi tutagira Imana, ataco twiteze mu vyasezeranywe. Ndashima ko mu kuba mu gikorwa ca Kristo, igikorwa c'umusaraba gituma mba mu murongo w'ivy'Imana yavuze. Sindi étrange mu vy'Imana yavuze, ndi umushitsi, ndi umwana mu vy'Imana yavuze. Turabona rero Labani akebugwa, akavuga ati Yakobo nahagiye mureke ntumukurikire. Aha tubona Yakobo asubiye inyuma ku murongo wa 32 ku murongo w'9 ngo maze Yakobo aratakamba, Mana ya sokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, yewe uhoraho, siwe wambariye ati subira mu gihugu cawe no muryango wawe, nanje nzokugirira neza. Izo mbabazi zose wagiriye umusavyi wawe n'ukuntu utamemukiye, sinari imbereye kugirirwa na bikeya, kuko najabutse uruzi Yorodani nitwaje agakoni gusa, none ngarutse ndimo imigwi 2. 11 ndakwinginze nunyize unkure mu maboko ya mukugwanje Esawu. Dosiye iracari, haracari migufa. Imana yatangwe kuvugana nawe, umutima we wabaye restore, mugabo haracariho Esawu uwo yivye umugisha. Umanutse aha ku murongo wa 22 dusimbize 20, avyuka muri iryo joro ahitana n'abagore biwe bompi, incoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yorodani. Chayaboki arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yarase vyose. Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo aramuganira, bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku ngingo zifatanya ifshinga n'itako rya Yakobo. Imerero ry'itako ryiwe rirahinyagara, bariko baranigana. Uwo mugabo aramora ati ndekura, kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utamezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ndi Yakobo.
aramubwira ati ntuzosubira kwitwa Yakobo namba, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Haleluya. Kuva mu kononekara uja mu kunagurwa ni kwerita umugisha w'Imana. Yakobo yanywanye n'Imana, mugabo kandi ivyiwe biracarimo ikibazo. Ariko aragenda mugabo ntazi kazakigwa, ahari kararora. Ariko tubona Imana imugirira neza, imuhindurira izina, imufatanya n'umugisha. Ntukiri Yakobo, ntukiri umusuma. Yakobo byasugura umusuma. Ntukiri Frode, ntukiri manyanga. Ubu uri Isirayeli, ubufatanye n'umugisha wa Aburahamu, Isaka, kuko nkwise Isirayeli. Haleluya. Bene data, inkuru nziza ngufitiye ko wemeye Kristo ukaba uri kugenda nk'uko bibereye, umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo ni gwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Abari muri Yesu ntidukwiye gukekeranya ejo. Ibyo turimo ntibikwiye gutuma dukekeranya ejo. Ibidukikuje ntibikwiye gutuma dukekeranya ejo. Ntidukwiye gushira inguvu ku byo dukeneye cyane, nk'uko umenga tuzobishikanwamo n'inguvu zacu. Hari umugisha kubizera. Hari ibyo Imana yavuze kubizera. Inguvu zacu dukwiye kuzishira ku kunywana n'Imana. Inguvu zacu dukwiye kuzishira ku kurondera Imana. Inguvu zacu dukwiye kuzishira ku kubaha Imana. Nayo ivyasezeranywe, uwasezeranywe, Bibiliya ivuga ngo nuwo kwizegwa, no kubikora azobikora. Ubeho uguwe neza, ubeho weklata dans joie, ubeho usayangana mu Mwami Imana. Nubeho werekana igicapo kitarico. Hariga abakizwa twerekana igicapo kitarico, aho tubare vulnerable de ce monde, kubo hanze bakagenda banga abakizwa byarabacanze kubera iki tuko twerekana igicapo kitarico. Twagomba koga tukisiga, n'igihe waburaye ntihagire ubimenya. Ivyacu ntibikwiye kugaragara hanze, ariko hari igihe Imana ishima ko bigaragara kugira igukomeze. Imana bari bigaragaza muga ntupromene de regard inquiet, aho ugenda uzazaniwe. Kanura, ukanura ubone neza. Ntugenda uraba ivyijiji, ukabakaba nk'ugenda ijoro ari ku murango. Uyu mwaka uhabone mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntutinye ngo hari ingwara, ntutinye ngo hari umupfumu, ntutinye ngo bantwaye impuzu yo munsi. Oya, izina ryanje riri kuzimu. Izina ryawe naho ryagiye, izina ryawe riri mu mateka y'ijuru. Amateka yawe aranditswe, yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo nigwa n'urugo rwawe n'abana bawe. Haleluya, haleluya. Urahezagiwe mu mubiri wawe. Haleluya. Urahezagiwe mu ruvyaro rwawe. Urahezagiwe mu bikorwa by'amaboko ukora. Urahezagiwe mu kazi kawe. Umugisha ni gwawe, kuko umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo muri Galate 3, Abigalati igice cya 3 ku murongo wa 6, Bibiliya ivuga ngo tufatanye nawo kubw'ukwizera muri Kristo Yesu. Abanyefeso 1 murongo wa 3 bavuga ngo uhoraho Imana yacu iragahezagirwa cyane, ngo yaduhezaga imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Dukwiye kugwana ishaka ryo kubaha Imana no mwaka. Dukwiye kugwana ishaka ryo kuba mu bucuti n'Imana no mwaka.
dukwiye kurwanya ishaka ryo kubaho Imana itugomba. Nayo ubundi byacu uyu mwaka ugitangura birahari. Bakonekite à la source. Uwemewe n'Imana n'ibintu biramwemera, n'abantu baramwemera. Urwanya ishaka ryo kutaba umwansi n'Imana mu mutima wawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikindi twovuga aha mu itanguriro, igice cya haya twasomye ni mu gice cya kangahe? Igice 28. Itanguriro igice cya 28 tubona hariya ku murongo wa 18. Avuga gute? Ngo Yakobo azinduka kare mu gatondo, yakira ryabuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukako amavuta ya elayo. 19. Aho hantu acahita Bethel, ariko ubwa mbere ico gisagara citwa Luz. Yakobo isezerana ati, Imana niyabana nanje ikanzigamira muri uru rugendo ndimo, ikampa ivyo kurya n'ivyo kwambara, nkazosubira kwa data ngira amahoro, Uhoraho azoba Imana yanje. N'iribuye nshinze ko inkingi rizoba inzu y'Imana, kandi kubyo uzohoruma byose sinzobura kuguhamwo 10. Yakobo ngageze i Beteli, ahantu Imana yamwiyerekeye, ngahashinga ibuye ry'igicaniro, ngahubakira igicaniro Uhoraho, ngahubaka igicaniro c'amashimwe. Haleluya. Aha hantu mu buryo bw'impwemu baravuga yuko yari centre d'adoration, kara karere ko guhimbaza Imana. Beteli yari centre d'adoration, cari kibanza cyo guhezagira, cari cyo guhimbaza Imana. Kuko mu Itango igice cya 12, igihe Aburahamu yava i Harani agiye Kanani, ikimazi ca mbere nawe ngo yagitangiye i Bethel. Imana imuganirije. Aho Imana yaganirije Aburahamu imubwira ko ari ubwoko bukomeye, izomuhindura umugisha, uruvyaro rwiwe akarugwiza akaruha umugisha. Niho n'Imana yavuganiye na Yakobo. Kuva mu Kwononekara tuja mu Kunagurwa ni igikorwa c'umutima kigenda gifatanya no kuba mu migabane y'Imana ku buzima bwacu, ariko la restauration itegezwa no kwinjira igashika mu buzima bwacu bwo kubaho duhesha Imana icubahiro. Une vie d'adoration. Ikiranga abantu babaye restore ubuzima bwabo n'ubuzima buhimbaza Imana. Muri twebwe duhinduka uburere. Ngira mugenzi ati, urakarere ko guhimbarizamo Imana. Muri wewe ntihagira ibindi bihaba. Inyuma y'igikorwa Kristo yakoze, utegezwa kuba uri umugwa w'Imana. Imana yavuga ati, mbega ndabere kuzoba muzubatswe n'amaboko y'abantu. Oya, Imana ngo uyu munsi muri Kristo byarayihimbawe kugerera muri wewe. Cyo gituma Paulo abwira abikorera ati, mbega nimuzi ko muri urusengero vous êtes le centre d'adoration de Yahweh. Urakarere ko guha amashimwe Imana. Uri kibanza Imana ihimbarizwamo. Haleluya. Ubuzima bwacu bugaragaza Imana. Garagaza Imana uno mwaka. Bene data, rega burya imitwaro ikwiye kuhava. Uracafise umutwaro wa 2025. Naheze umwaka waheze kidakoretse. Target yawe nuko uyu mwaka gikoreka. Uri down mon cher. Reka gushira umutima ku kintu ushaka ko kiboneka.
bikibanza cyo kuduza Imana, bikibanza cyo gushira hejuru Imana, bikibanza Imana igaragariramo. Haleluya. Ubundi ibyo tubayemo abantu barabimenya, mugabo kirazira ko ibyo tubayemo abantu aba ari byo babona. Nibabimenye mugabo babona ibindi. Erega waburaye aha Jesse no bimenya, mugabo mubanyi wawe ntazoyoberwa ko waburaye. Nari mfise umubanyi azi ko ndya umuceri n'ibiharage kila siku, ntiryari banga, kuko aho natekera hari nga nawe yatekera. None umva cyari kinyegezo na karanga abona. Akabwira umukozi wanje ati burya akuwo mu pastor uzohashobora. Ndamuraba ndababara, mugabo Imana imaze kuma izina ryiwe naciye ntangura guhimbaza Imana. Ima revelation ya Ana na Penina. Imana irambwira ati urya ntagutera ubwoba, mu izina yitwa Penina. Ndavuga ati umuceri n'ibiharage rega avuga ibyo abona, ahubwo ikibazo nibibera muri jewe. Ndamuha Penina muri worship. Ndavuga ati Imana, Penina umuhezagire, umugirire neza, erega avuga ibyo abona, mugabo amateka yanje aranditswe. Nous sommes des centres d'adoration. Turi bibanza Imana igaragariramo. Beneda, erega sinzi ko mubibona, Yakobo tubona ngaha afata imigabo n'imigambi. Rero k'Imana imbwiye vyose, nanje ahantu dahubatse igicaniro. Kubaka igicaniro, kubaho ubuzima bwerekana Imana, si uko uzokwama wahaze, si uko bizokwama biriko bigenda neza, si uko ata kibazo uzohura navyo. Kuba centre d'adoration, kuba umugwa wera wo guhimbaza Imana, bisigura ngo je suis décidé, mfise ingingo yo kugendana n'Imana. Biguma vyoroha. Ningingo nayo ubundi tuzoba des adorateurs émotionnels, bahimbaza babahaye 13e mois. Nyabuza abantu babiwe 2026 kwa 13e mois 2025 itabonetse ari irite. Yesu ashimwe. Yakobo afata ingingo, ubu k'Imana inyeretse, k'Imana ivuganye nanje, ahantu ndahashinze ibuye, ryabuye niseguje Kristo wawe, la basaya ashinzwe muri wewe, ntunyiganyiga, wubatse ku rutare, ahashinga ibuye, ashinga ibuye Bethel. Guma i Bethel, guma mu kibanza cyo guhimbaza Imana, guma mu karere ko gushira hejuru Imana. Aha tuvuga ngo muri trimestre ya mbere, janvier, février, mars, twibuka ko turi des centres d'adoration, turi ihuriro ry'imiryango ihimbaza Imana. Himbaza Imana yawe uko biri kose, himbaza Imana yawe. Hari abantu bahimbaza bumva ko bari kumwe n'Imana bihari, bitahari bakaba basubiye kunywa inzoga ngo bidestresse. Hari abantu uyu munsi aganiye nabi n'uwo bubakanye, aca yibuka ba ex n'abahungu ba kera kugira ngo isuraje mu Mana. Ngo umugabo je ebana reka ndondere uwo twoganira neza, ni ka gahungu twiganye muri 6e mani, kagusubira inyuma. Guma i Beteli, niho washinze igicaniro cy'Uhoraho, wagishinze kuri ryabuye, wagishinze kuri Kristo Yesu. Dukomere Imana amashyi menshi. Alléluia. De la destruction à la restauration, kuva mu Kwononekara tuja mu Kunagurwa, biri mu mitima, ariko biri mu kuntu Imana igenda iducira inzira, biri mu mugisha Uhoraho atanga
ariko kandi biri mu buzima bwamaramaje, mu buzima buhimbaza Imana, buri mu buzima budateshuka, buri mu buzima buhesha Imana icubahiro, biguma vyoroha. Imana ibahezagire. Turashaka kuvyaguruka, turashaka kuvyaguruka, uduze ibiganza vyawe. Ndaganiriye n'abantu batanguye umwaka bumva umenga ntibipanze, abantu bakiri muri 2025 kubera bababariye, barahakomerekera, bahagirira ibibazo, baracakwega ibibazo byo muri 2025 c'umugozi. Ndabwira abantu batanguye umwaka barushe, bananiwe. Kumbura utanguye umwaka mu rugo ubona ibibishe, utanguye umwaka uri muri chômage, utanguriye umwaka mu ngwara. Kumbura utanguye umwaka mu rugo wawe bimeze neza, mugabo aho uvuka mu muryango ibibazo vyaho kubera uri imfura vyakuguyeko. Sinzi umutima wawe aho uri au début de cette année, ariko nje kukubwira ngo va mu Kwononekara. Iki gikorwa c'umusaraba kibe à lèvre muri wewe. Uduze ibiganza vyawe. Izina ry'umucunguzi Yesu, n'izina Haleluya. riryoshe riruri, umutima wawe uronka akaruhuko, ng'umusaraba wabaye icuririzo c'imitima yacu ku Mana. Izina ry'umwami, izina ry'umucunguzi Yesu, n'izina riryoshe, n'izina riryoshe riruri ndushi kamari ibaro. Nimwumve mbabwire, nimwumve mbabwire, izina rya Yesu, izina n'izina riryoshe, n'izina riryoshe riruri ndushi kamari, n'izina riryoshe, n'izina riryoshe riruri ndushi kamari. Reka usenge. Haleluya. Oh, Imana ikugendere, ikugendere, ikugendere muri ivyo bihe ubayemwo. Reka Imana ikugendere, gendera uwo wese Mana, gendera ubwoko bwawe, gendera ishengero ryawe. Oh, nous ferons la joie qui jaillit dans nos cœurs. Mana, reka umunezero wawe ube repandi hose mu mitima. Turagomba igikorwa c'umusaraba, haleluya, ngo wabaye icuririzo c'imitima yacu n'Imana. Mu gikorwa Yesu yakoze, oh, ngo hari icuririzo, icuririzo n'umusaraba. Reka uruzi rw'ubuzima rutembe, reka umunezero utembe, reka inkomezi zitembe. Senga, duza ijwi ryawe, ugurura akanwa kawe. Utanguye umwaka utavuga,
ibyo ubona bikubuza kuvuga, ibigukikuje bituma utavuga. Oh, hari ukuntu uri kugendeshwa n'ibyo ubona. Kura amaso kubiboneka, reka umutima wawe ube unywane n'Imana. Aleluya. Yakobo yiseguye ibuye, yiseguye Kristo. Umutima wiwe uragendegwa, ugendegwa n'ijuru. Ndasenga ngo kino gitondo umutima wawe ugendegwe n'ijuru, ivyiyumviro vyawe bigendegwe n'ijuru, amarangamutima yawe agendegwe n'ijuru. Reka akanwa kawe kagendegwe n'ijuru. Watanguye 2026. Aleluya. Oh, uri anariye, uri mu vya kera. Reka uyu munsi umutima wawe, umunezero wawe, reka ubeho nuvere. Reka umunezero wawe ubu usagutse, reka umunezero wawe wuzuzwe. Aleluya. Reka amahoro yawe yuzuzwe, reka ubuzima bwawe nibube centre kubibera hanze. Oh, haleluya. Ngo wa musaraba wabaye icuririzo. Igikorwa ca Kristo ni igikorwa kinywanisha abantu n'Imana mu mitima yabo. Reka umutima wawe ugendegwe n'Imana, unywane n'Imana. Reka ubucuti bwawe n'Imana bwasenyutse, bwahungabanye, busubire bube restore mu izina rya Yesu. Abariko barazimagirika, reka bafata ingingo yo kugaruka. Aleluya. Ku muremyi wabo, kuri Kristo. Urakoze Mwami, tugukomeye amashi menshi. Nagomba uduze ibiganza vyawe uvuga ati kubwo kwizera umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo n'umugabane wanje. Atura umugisha, atura umugisha. Umugisha ni vyiza biva ku Mana. Umugisha ni ukugira neza kw'Imana. Mubagirirwa neza urimo, mubagirirwa neza urimo. Hari igihe dukekeranye neza y'Imana. Ngo Yesu yegerwa n'umunyamibembe, aramubwira ngo mbega wo mumanura. Umunyamibembe yari afise gukekeranya. Yesu aramubwira ngo ndakunze humanuka. Yesu akeneye kuguhindurira amateka, guhindurirwa ibihe, guhindurirwa amateka, kugira inkomezi, kunesha, intsinzi. Yesu arabigomba, abigomba gusumba uko ubigomba. Yesu agomba kugukiza ingwara z'umugabane wawe. Yesu agomba kuguhindurira ibihe. Shomaje nimatanye nawe. Ico nigihe Imana igira ikora ikintu gisha. Reka watuza akanwa uvuge ngo Mana ndakwizera. Niteze ukuboko kwawe kw'iburyo kw'inkomezi. Niteze ikintu gisha, ari ikintu gira ukore. Ndabona imiryango igiye kuguruka, ndabona ugutabagwa, ndabona Mwami. Haleluya. Igihe kirashitse, igihe niki. Haleluya. Nitwitaye ku vya kera, turitaye kuco uvuga ngo kukwizera umugisha wasezeraniye abakubaha n'umugabane wacu. Haleluya. Naco bitwaye ibyo ubona, naco utwaye ibiriko biraba. Koresha akanwa kawe. Igikorwa kiri ku kanwa kawe. Igikorwa n'ibiri mu biriko biraba. Igikorwa kiri mu byo uvuga biva mu ijambo ry'Imana. Vuga ngo ndi umunyamugisha. Vuga ngo ico nkoze ko kizomberako. Vuga ngo ndahezagiwe mu bisagara no mu matongo. Vuga ngo sindi umurizo, ndi umutwe. Vuga ngo sindi uw'inyuma, ndi uw'imbere. Atuza akanwa, emezanya n'Imana mu mugisha wayivuga ko yaguhezagiye muri Aburahamu sokuruza, muri Isaka, muri Yakobo. Kubwo kwizera kwawe muri Yesu, nuri uw'inyuma, uri uw'imbere, nuri umurizo,
uri umutwe nturi mu bananirwa ku ishuri uno mwaka, uri mu bamenya nturi mu bahomba, uri umubunguka nturi mu bapfa, uri mu bakira nk'izina rya Yesu. Komera amashyi Imana. Iyo ngwara siyo kukwica mu izina rya Yesu. Igihe urimwo ntuzorangiriza mu ico gihe nyene. Ivyiza vy'Imana biraje. Imana avuga ngo hengira nkora ikintu gisha. Ubona iki, uvuga iki, ubona icyo Imana yiteguye gukora. Reka muri mpwemu yera ubona Imana. Aleluya. Yakobo ngo abona icuririzo gishika mu ijuru, abona Imana, yumva n'icyo Imana imubarira. Umugisha wawe ufatanye n'icyo Imana ivuga. Iriko ivuga iki? Wakira umugisha mu cyo Imana ivuga, ijambo ryayo. Isengesho rya nyuma, reka uvuga ati ndakarere Imana ihimbarizwamwo. Byature, sindakarere k'imibabaro. Je suis pas le centre de confusion, ndi centre d'adoration. Sindakarere k'imibabaro, dakarere k'amahoro Imana itanga. Byatuza akarwa. Ya uvuga ati ndi Beteli, uyu mwaka ndi Beteli, ubuzima bwanje buri Beteli. Nubaka igicaniro Yesu we kuri ryabuye, kuri Kristo. Aleluya. Ubuzima bwawe bwerekana Imana, buvuga ubukuru bw'Imana, buvuga ineza y'Imana, buvuga ukugira neza kw'Imana. Ingeso zawe n'iz'abahimbaza, ingingo ufata n'iz'abahimbaza, ibyo uhitamo gukora n'iby'abahimbaza, ibyo uhitamo kwambara, abo uhitamo ko mugendana bifatanye no guhimbaza. Ingene ubayeho, ingene ugaragaza ubuzima bwawe, mbibe ibifatanye no guhimbaza. Uvuge ngo Mana, ndakarere kagaragaza ibyawe, ndakarere kagaragaza umunezero, ndakarere kagaragaza amahoro, ndakarere kagaragaza ukunesha, ndakarere kuzuye ibyizigiro bizima, ndakarere k'abahimbaza. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Urakoze Mana. Amajambo turonse n'amajambo yerekana igikorwa cyawe, kidahera mu byo hanze, gihera mu mitima y'abakumenye, kikagenda kigwiza ineza yawe mu buryo butandukanye, mu bihe bitandukanye. Urakoze kubw'ijambo ryawe, turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aleluya. Turarangije. Ukenera gukizwa acaza ngaha tumufashe, ntasubira inyuma. Abandi Imana ibitangira imbere. Imana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo ibahunda imigisha. Imana ibitangira imbere. Mushike mu miryango yanyu amahoro, ushishikare kuyihimbaza. Urakoze.